Shalom bakunzi bacu, ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Turashima Imana ngene muramukurikirana ibiganiro byacu, ababikurikirana kuri YouTube Yesu abahezagire, abatagira subscribe bayikore, ababikurikirana kuri televiziyo kuri HTV Yesu abahezagire, abadusengera abantu mu by'ukuri badushigikira ku kino gikorwa, abasenzi abagira ico bakora kugira ngo kino gikorwa kibashikire, Yesu abahezagire cyane. Reka dusangire ijambo rigufi ryanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Haleluya. Narakunze cyane iki gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza n'ubutumwa buryoshye cyane. Reka dusome igice cya 15. Dusome imino 80 ya kino gice. Haravuga ngo jewe Yesu yarakavuga ndi umuzabibu kandi data ni nyenewo. Haleluya. Ishami ryose ryo muri jewe ritama. Bavandimwe, ndakwifuriza kwama muri buno buzima, ndakwifurije kwama, ndakwifurije ubuzima bwamye ibyamwa byampemuyera, ndakwifurije kwama urukundo, ndakwifurije kwama umunezero, ndakwifurije kwama amahoro, ndakwifurije kwirinda, ndakwifurije kwama. Yavuze ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Semen, amen. Ndakwifurije kuba uyu muntu urushiriza ishami ryama umwami wacu ngo agira gute, ararituturira, arazana ifumbire akaribagarira, agasubira akarituturira kugira ngo rirushirize kwama. Ariko ishami ritama arigira gute, ararikuraho. Ndakwifurije umwami Yesu atuturira ubuzima bwawe. Ishami ritama ararikuraho, ariko iryama ararituturira kugira ngo rirushirize kwama. Muri buno buzima bwacu, muri buno buzima tukurindiriye umukunzi wacu Yesu kwa twari shengero, ndakwifurije ubuzima bwawe, ndakwifurije kubatashe kuri Kristo Yesu umwami wacu. Reka kubatashe ku bintu Imana yaguhaye, reka kubatashe ku bantu atasha ku muzabibu. Umva, yavuze ngo jewe ndi umuzabibu ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikurako, ariko iryama ararituturira kugira ngo rirushirize kwama. Ico nico ndakwifurije, ubuzima burushiriza kwama. Wame mu gatondo imvugo ziza, wame imico myiza, wame kubana n'abandi amahoro. Haleluya. Wame ushingirwa intahe na benshi. Haleluya. Bakubona mu Imana, bakubona mu by'ukuri urishami riri kuri papa. Umurongo wa 3 uravuga ngo n'ubu mwebwe mwamaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, nimuguma muri jewe naje ngume muri mwebwe. Haleluya. Ndakwifurije kuguma muri Kristo. Nico kibanza cyiza cyo kugumamwe, nico kibanza kirimo amahoro, kirimo umunezero. Haleluya. Ntabwo tunezezwa n'ibyo dufise, tunezezwa nuko turi abana b'ibwami. Haleluya. Ico cyonyine kiduha umunezero, kubana nawe biduha amahoro mu mutima. Hariho abantu bagendana ubwoba, hariho abantu bagendana imitima ihagaze, tugendana amahoro kubera iki? Turi ku muzabibu. Yavuze ngo n'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, nimwaguma muri jewe naje ngume muri mwebwe. Ndakwifurije kuguma muri Kristo Yesu. Mvuga ukurikira ukavuga ngo kuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Ishami tirishobora kwama ubwaryo ritaguma mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Tushobora kwama mutari muri Kristo, tushobora kwama ingeso nziza utari muri Kristo. Oya, ntibikunda. Niko namwe kurya ishami ridashobora kwama ritari ku muzabibu, ngo niko namwe mudashobora kwama mutari muri jewe. Urifuza kwama? Urifuza kubaho ufite ingeso nziza? Haleluya. Ndakwifurije kuba ku muzabibu ariwe Kristo Yesu umwami wacu. Umurongo ukurikira ukavuga ngo nije umuzabibu namwe muri amashami. Nije muzabibu natwe turi amashami. Uguma muri jewe naje kaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Urifuza kwama cyane, guma ku muzabibu bishami ryama cyane. Haleluya. Haruguru bavuze ngo iri tama arikuraho, ariko iryama ararituturira kugira ngo rirushirize kwama. Nije muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe naje kaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Haleluya. Ndakwifurije mukundwa wanje, ndakwifurije kwama, ndakwifurije kwama, ndakwifurije kuba umukozi w'Imana ufite ibyamwa. Urazi gukorera Imana nta cyamwa na kimwe kikugaragaraho. Urazi gukorera Imana uri umupagani, ukorera ibintu by'abapagani, biragatsindwa mu izina rya Kristo Yesu. Wame ivyamwa bibereye ubutumwa bwiza. Ariko Pawulo yaravuze ngo turi cete gisomwa n'abantu bose. Abakubona bakubone mu rukundo, bakubone mu munezero, bakubone mu amahoro, ubera abandi indirimbo sha, ubera abandi ishimwe. Haleluya. Ndakwifurije kwama, ndakwifurije kwama ivyamwa vyampemuyera.
naje kaguma muri we. Uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Ntaco tubasha gukora ubwacu tutamufise. Nike twobasha twoshobozwa niki? Ntaco mubasha gukora mutamfise. Haleluya. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riterwa inyuma y'uruzabibu. Umuntu nataguma muri jewe atagwa kakurya ishami ritama riterwa inyuma y'uruzabibu, akuma maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Umuntu atama aterwa inyuma y'uruzabibu. Ndakwifurije kwamba nimwaguma muri jewe, amajambo yaje kuguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizababera kuno. Amen. Ibintu bibiri, nimwaguma muri jewe. Icya kabiri, amagambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba. Twebwe dukora erere yo gusaba ico tugomba, ntituri muri we, nta majambo yiwe ari muri twebwe. Tubanze tube muri we. Nitubamara kuguma muri we, ijambo rye ribe muri twe, turisome. Haleluya. Twame ijambo ryambara umubiri ku buzima bwacu. Haleluya. Duhumeke ijambo, tuvuga ijambo, mugume muri je, amajambo yaje agume muri mwebwe. Ico mugomba cose, haleluya, ico mugomba cose kizobabera kuno. Ndakwifurije kuguma muri Kristo Yesu. Ndakwifurije ku ijambo rya Kristo riba muri wewe. Haleluya. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba. Haleluya. Cyose kizobabera kuno. Umurongo w'inyuma umunani ukavuga ngo muri ivyo data arashemagizwa n'imwama cyane. Data wacu umwami Yesu arashemagizwa n'imwama cyane. Biramuhimbara iyo ariko arabona abana biwe bariko barama, iyo ariko arabona abana biwe bariko barama umunezero, ivyamwa vyamwemuye, iyo ariko arabona biramuhimbara. Muri ivyo data arashemagizwa n'imwama cyane. Haleluya. Data arashemagizwa n'imwama cyane, kandi mukaba abigishwa banje. Yesu abahezagire. Bakunzi murako dukurikirana ijambo ry'umunsi, ndakwifurije kuguma ku muzabibu, wame cyane. Muri ibyo data arashemagizwa nitwama cyane, tugume muri we, amagambo ye agume muri twebwe. Ibyo tugomba zose azabiduha kubw'ubuntu bwiwe, kuko beriki turi abana biwe. Yesu abahezagire. Data mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu, turifuza kuguma muri wewe. Amen. Amajambo yawe agume muri twebwe. Turifuza kuguma ku muzabibu ariwe Kristo Yesu mwami wacu. Mwami, turakeneye kurushiriza kwama. Wadusezerere isezerano ryiza ngo ishami ryama ararituturira kugira ngo rushirize kwama. Turakeneye kuba amashami yama, turakeneye gututurirwa abantu. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mukunzi wacu. Amen. Yesu abahezagire.